Mwaramutse nkunze kubivuga cyane ko umugambwe CNDD-FDD waje ku butegetsi mu Burundi ari umugambwe w'abajambazi, umugambwe w'amathugs, umugambwe w'inkozi z'ikibi. Benshi mwamaze kumva iyi nkuru aho uyu muhizi amaze igihe asemerera novuga n'urufasoni rwinshi ku bantu bakunda kuvuga ngo gutukana, akunze kuvuga ku bintu bitari kugenda neza cyane cyane mu by'ubutunzi, ariko bakumva yuko umuti, bakumva yuko solution, bakumva yuko ikintu bakwiye guhemba Faustin Ndikumana kugira ngo bamuhashe ari kumupfunga. Ugaca wibaza eske ikintu yavuze cotuma umwagiriza umukorera inteba ishushe n'igiki? Eske Faustin Ndikumana umupfunze umwishe mu bibazo bihanze Uburundi ico bagitorewe umuti nikiye? Ariko kandi abantu baba bandi suko biyumvira logique yabo ibigoye kuvuga, ariko reka mumvirize ibi bintu byaraye bibaye kuri Faustin Ndikumana, ahubwo hahashwe ko haheze n'indwi zibiri bibaye, ariko kumbure yatinye atashutse abisohora, ariko reka tuvyumve. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi 2026 cabereye mu ntara ya Ngozi, kuri centre y'Ingozi, quartier bita Kinyamisanzwe mvukamo ntuyemwo, ahari pete wanje nyene familiare meme twakuriye, hasanzwe hari ubunywero bufasha abantu kuruhuka ku mugoroba iyo bavuye ku mirimo n'ibindi, utanze akazi kugwaruka rutari ruto ko rero byisununuye. Hanyuma hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi yavuye kuco bita transformo cari cahiye, haragize imisi hari umwijima n'amaplaksore yaraha ugasanga ntatena umwanya munini. Nari kumbaza bime directeur general wa Regides bino dufasha ico kibazo kandi ariko arakidufasha. Mugabo rero hari inkozi y'ikibi dasanzwe yatengere muri uwo mwijima, yinjira afise inkoho, ijana inkoho n'agapfuko bakarimwo grenade, impuzu z'igisoda shasha n'ibotine, abitwara ahantu muri kwa ahantu hakunda kuba hari abakara ajyayo mu bakoresha mu gikoni mu gukinjika ivy'abakiriya bariko barasaba babiterekayo. Tego rero ngo wari uhari, twagiye twaze hirya no hino, ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru, hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu bucagucagu baca bagera polisi kiza kugira fuye perquisition ngo hamaca bacerekana ati turafasha ibigwanisho kwa Faustin Ndikumana iwe mu nce nitwa ko jewe ntunze ibigwanisho icira umuriro irementanya ridasaye ko ncira umuriro donc nshaka guhunganya umutekano w'igihugu. Kamaramaza akamaramaza koko, akamaramaza kumva izo tactique z'ikimafia aba CNDD-FDD muri 2026 bamvuka arizo bakwiye gukoresha ku muntu atari muri opposition komutere, ku muntu atakana n'abagwanya, cyo ko na opposition agomba kubakorera inteba ishushe. Ugacumva na probleme imwe ya probleme yo kuvuga ngo zana imitahe Uburundi, aho hantu naho kujana umutahe, ahantu hashaka kwagiza icyaha kingana nk'uko tuzi na bamwe basaba bapfunzo n'ibiki, ugacuraba ngo amatara yari yakatitse. Iyo ni probleme ndumva ko bikinga gahumbezi. Ivyo bintu byari kidezo ngo umutara wangu amakara yakatitse, ngo transformer yahiye, transformer isha gute, transformer se isha n'inko nitetse baba dede bafite ibyo nonsense bamabazana mu banyagihugu ngo transformer burigiye, ngo transformer yahiye. Iyo transformer isha iturigwa niki? Kuko ntarabona handi ariko ndazunguruka ngo bone transformateur ziko zirasha. Noneho icyo nashaka kuvuga ko ibya Regides n'ivyo bindi by'ubukozi bw'ikibiga badedese nashaka kushika ko nashaka kuvuga ko ubukozi bw'ikibigo cya kwica abantu, gufungisha abantu ku manyama. Uza abantu baguye mu busho mu Burundi bazirusa, uza abantu bapfunzwe muri ico gihugu c'abadede. Donc abadede mu nje nabonye bafite inzigo kwisi nzima,
abadede bakora ikibi kimwe kirenze. Eske uyu muhizi uja kumukorera intebe nk'iyo deja nk'ivyo ninde yovyemera? Ninde ukwemera ko Faustin Ndikumana nibaza atagiye no muri SMO ari we ariko arategura gukora arme ntuzeye aso arme itakoze babusokoza ikirakora bamwe ba nkuru nziza ikirakora bamwe ba sepa bagaci ubwenge sepa ba maregarege sinzi ko akiriho bagira yoro sinzi ko akiriho. Faustin Ndikumana niwe muntu agiye gufata ibigwanisho ngo gwanya abasende de koko ivyo umva bifise na sens biri vraisemblable mugabo kubera atabutegetsi buhari atabutungane buhari batagira n'amasoni bakora de n'importe quoi bakavyika ku muntu wese birirwa barakora ivyo ntibagenda akamutora akamufunga ubundi bwose ko nabandi babigenza. Donc abasendede abo bantu ikibi baje bazanye mu Burundi kandi n'ibintu babivye mu Barundi vyamaze kubajamo abana bato bari kwakora niyo nzigo n'ikibi n'icaha sinzo n'umuntu nabwiye ngo mu Burundi ngo abantu bashika 99 ubona abaskro hageze igihe uburundi ubuzogira ingorane komeye cyane kubera ububegito bwabaye mu Barundi kubera ukwihorahorana kubera ukukora ikibi umva nk'umuntu ajaje ikintu n'umuntu yatumwe abakozi bakorana urumva nk'ubu numvise ngo bari mu gasho sepa igihugu badede bariko barakibuba barabubakira eje muzoraba uko kizoba kimeze inyuma y'imyaka nka 10-20 nimba kizoba kikiriho. Hanyuma novuga ati ya mana dusenga idasanzwe yarabikoze kuko ujejwe umutekano w'aho hantu yaciye abibona utaradaca muri iryo joro nyene ataza guhamagarajira n'abandi bakozi baraza bakibibona bihutira gutelefona inzego z'umutekano igipolisi ati muze mudutabara twebwe turabona ibintu byateye amakenga tubonye inkonga abakiya bagiye murazi ko kabarara k'abantu benshi twibonye ubunyene hariho n'umufuko tutazi biwurimo. Inzego z'igipolisi ziraza haje icegera twitwara igipolisi mu ntara ya Ngozi hazana n'umupeje aza kugira nyene peve nyene byagenze barashika barakura uwo muzigo barakurikira barabitwara. Cadutangaje rero nawe wakoze rero ko ari 6 turabashika ko ariko mu abantu mujya gukora ama business bundi muri ko munavyumva ni muri ca gihugu donke mupfuye ikintu sinzi nta no bapfuye n'ikintu ishakwa n'itana politique ashobora ko n'umuntu avuga ati bon Faustin ariko arakora amafaranga yose yo muri kano gace ka Ngozi reka ndamukureho nanjye ndahashira akabari. Faustin bon arangura ibiyeri vyinshi Faustin asigaye akora amahera menshi di n'importe quoi umurundi ubu aragushira mu ivu agaciwa mu kuzimu agaca mu gasho ataki na kimwe kigaragara wakoze usibye ko ari nzigo ari shari arugwanko. Urumva yuko baza bakashira inkoho na grenade mu nzu zawe ivyo bintu iyo ni systeme igikora mu Burundi muri 2026. Hagacana probleme kandi ya technology probleme ya infrastructure ibihugu bizima ubu hageze ikintu c'amakamera ubu hari ibintu vy'amakamera nk'ahantu haba kabari hagomba kuba hari za kamera mugabo ugira kamera utafise n'umuriro wogira kamera udafise internet deja utafise umuriro nta gishoboka wogira na generator ikabura petrole to igihugu n'umwijima igihugu n'umusaka igihugu cabaye shit hole nkuko Trump yama bivuga. Aho hagomba kuba hari kamera. Faustin Ndikumana umuntu nibaza ko asanzwe yuko abadede batamukunda afise entreprise bon nubwo bitoye ivyo bintu byo gushaka kumwica cyangwa kumufunga bashoye kuza kumwiba hagomba kuba hari za kamera umwe kugiza n'ivyo bintu upfumbanza kwica kamera kameme haba hari ikikugwanje gukora ariko na cyane iyo hari kamera urashoye kugenda ukayituruna ukaraba ukabundi bon ndabonye umuntu naka hari umuntu yaje nubwo yambaye maske mugabo umwe akaba ari preve yerekana ko ivyo bintu ari undi muntu yaje bizanye mu nzu yiwawe. Oh boy reka twumve ivyashikiye bana bakozi biwe nabo abaje nawe bundi marago abajene bundi marago yombonye bonera kuze kuza bw'ipararabra ndavuga ni muzi icyo gisigo muri ko muragaburira you don't know igituma ndanatwenga nuko nyene nzi yuko nimwe mukira abajene bon je ndisaziye sindi na mu Burundi ariko ndisaziye ndiko ndagenda ariko abajene bo Burundi amagobwa mugiye kubona ntayo muzi you are going to suffer wait and see. Baciye bafatwa mu bagira enquête barafungwa abantu batabura kubaza ati none abantu batabaje baja gufungwa gute igihe twese batwari enquête ayo enquête yego ni mu bumbize n'ibisaga mugabo
byumvikana ingene umuntu ariya naho yoguma ku kazi uwo muhamagaro ukagira ico mubajije kuko yago arinza gutabaza ntari karaje. Abadede ni birofa, abadede ikintu bazi no gupfunga no kwica, nta yindi solution intermediaire ihari. Gukora enquête habaye ikintu nk'ico birumvikana, kuhera aho ivyo bintu vyabereye birumvikana, mugabo enquête ntibisigura ko umuntu ari guilty. Mu bihugu bizima haba hari ico ntunze kwita presomption d'innocence, buri muntu wese ari présumé innocent gushika yerekanye ko ari guilty. Enquête wari kuzikora akaba ari gakomeye kugurura, kagakomeza ukaza ugatembera kujya dorora mu movie za FBI bakaraba kwa kangahe we wari hehe, boss wanyameze gute, niba bashaka kugira ati kumbure hamukoze dakunda boss agomba kumwicisha. Bakora enquête gahoro gahoro mu abantu bakora ubuzima bwabo. Kugiye gupfunga umuntu ukamutesha akazi ukamutesha famille mu nyuma ugasanga nta cyafise bica bigenda gute, kandi ubu kutagomba kumupfunga mu gihe utagiye kugira enquête ngo ne ko ari guilty. Nta kuntu abantu batandatu bazanye grenade ngaho hanyuma cyose batabaze ukoje na logique uziyo kandi kabadede dans leur primitivité na logique bakoresha. Mugabo kandi abo ubashoye kugenda bakamarayo umwaka imyaka ibiri bafunzwe. Okay, ko nk'uwo muntu yashaka kwicisha Faustin avuga ati bona mwakoresha Faustin, mwakora Faustin nimugumemwo, ahubwo reka duhembe umwe amurege ko ari we yari yabizanye n'ije nabibonye. Hega bashobora no kubihindukira bakagaruka muri abo batandatu makaza bivuga ngo pleading guilty, yemera guilty ko ari bo bari babizanye, bamaze iminsi bavyegeranya kugira ngo Faustin azoje gutera ko ikayo mu Ingozi. Abadede sa ico badakora. So nico gihugu ciwanyu voilà, ndiko ndarira abajene encore une fois. Kuko niba Faustin biriko biramunanira ko ashobora kuhaba akagwaragwaza akarongoye parsemu ari umuntu ubona aciye ubwenge, sinzi abo bantu muri ko musohoka muri za fondamentale mutazi gusoma no kwandika uko muzoba muri ico gihugu nimuzombaze. Hano jaraheza dossier gabo kintu kiri mu kiri charge kiri kuri abo bantu uko nta kihari no kwa procureur nta kihari karabaza nawe sante ko nta kintu infraction nini bagi muri jengre bwana Faustin, muri jengre nta muntu afise cyagirwa. Ushaka kwagirizwa abantu be uza abantu ngaho bisha abantu bariko baradagadaga. Igi Burundi ni gake umva n'umuntu yahaniwe kwikirana cyo kwicwa. Umupolisi ashaka kugenda, sinigeze kumva ba polisi barabafata akagenda muri commune Cibitoke kica abantu bakamunguruza kubera abanyagihugu bakoma indura, akagenda Ingozi akica abandi bakavuza indura ati nyabona dukure kuno Mugesera, akagenda mu Cankuzo akica abandi bati nyabona reka. Ubwo ari mu Cankuzo yegere ku mupaka wa Tanzania akagenda kazana ikibido c'igitoro kimwe muri Tanzania bati turagufasha. Akica abantu 10, 100, 50 ingahe bakamureka guma dagadaga bamongera amapeta ahubwo canke bamumitation, mugabo bakamufungira ibido y'igitoro. Ni igihugu kajagari kahari kadafise ukuntu woshobora kugasigura. Donc abantu bari mu maprizo benshi ntubavugira ngo bayone nibo ba mbere, hari abantu benshi abarundi musana bamenyere mbe ngo bisanzwe barafunga umuntu muri umunawe mukuru we abo bavukana babe wanye babo bavyara babo ngo ivyo vyihoze bana ngo hane bigori bireze imvura yaraguye what's wrong with you. Ni n'umutima wagiye mu barundi musigamenge turano bibikoko birateye isoni cyane, birateye isoni ndiko ndabumviriza. Tugatangazwa n'ingene umengo hoba hari ibindi bintu bishaka kubandanya kuri yo afe. Keba nayo kuri yo afe. Ugabe ntujya. Kini nuko habaye inama y'umutekano. Harabaye inama y'umutekano irimwo inzego zose za province kunda kuba kuwa mbere irongowe na buramatari wa Butanyerera. Inzego z'igipolisi zose zihari, bazi ko bagira indego z'igipolisi z'igisirikare ba procureur, abajejwe iperereza, abajejwe ubutungane ba PGI bose. All the thugs bose bakoranye. Ico kibazo kiravugirwa. Polisi yaje aravuga ati ico kibazo kimeze uku, abakozi bo muri Butanyerera baratelefoneye baratubwira ko bafise ikibazo turabatabara. Abantu batabura kwibaza ati none batabaye bopfungwa gute? Kubera ari muri anarchie, kubera muri jungle umuntu ntapfungwa ngo nicyaha yakoze, apfungwa juste kubera umuntu umwe adecide ati ndagiye kumufunga cyangwa ndagiye kumufungisha. End of story. Namatohoza. Ayo matohoza rero sinzi yuko abana y'ibyo abantu bishaka matohoza. Hanyuma rero muri ico gihe nubwo bumwe cababuga cyo rero twebwe twagira dushikirize
abarundi n'abakungu. Faustin Ndikumana nta bigwanisho atunze, nta bigwanisho yigeze atuga, nta bigwanisho azotuga bicira umuriro. Iyo siyo ngwano yiwe. Irazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu. Ni n'urw'intwari bereye ivyiyumviro, ubwenge, politike z'igihugu, amategeko ico avuga. Iterambere ryoza gute, ibyo twize, ibyo tubona ahandi kuri igihugu cyacu kivyo muri aka kaga. wewe uri kujana ubwenge n'ivyiyumviro mu bantu bo muri jengere, ikintu bazi gusa ari umuheto, ari gutema, ari umupanga, ari umuhoro, ari guta mu mimba, nta kindi bazi, nta vyiyumviro ntibabizi, ntibatahura. ariko uriko urabona baja ku maradiyo bavuga ibintu vy'amaporoporoporo, baja ku yindi radiyo bavuga baporomoka, abantu bashobora kuvuga ko ufise ivyiyumviro wagwanisha, ntibashoboka. Uzanye iciyumviro bo bazana umuheto, uzanye igitekerezo cyo guteza imbere bo bakumva ko uri umwansi, ko uri kubakura ivyo kurya mu kanwa. Nta vyiyumviro abo badede bashoboye kudigera n'abantu justement bo mw'ishamba. Niyo mpamvu nka wewe udashobora gufitinga mu wewe wari ukwiye kugenda mu gihugu kizima ukazotera ivyiyumviro, ukagenda muri think tank. Washaka kuja muri politiki uja muri politiki, kuko politiki irarekuriwe ko utumvikana leta. Mugabo abadede icyo baca bakora no guca bakuzivya, no guca bakuzimanganya. Voilà. Niyo ngwano ya Faustin Ndikumana birazi. Ushaka kundemeka ivyo bintu by'ibigwanisho n'akamaramazi. Abadede ntibamaramara, abadede n'abatamwara. Dore kumva yuko hari abantu ku isi bazokwiyumvira mu Burundi bati ni burya ni Faustin, nivyo Faustin burya atanguje ikambi. No, abadede nta sinzi kuntu tuzagerageza kurondera logique muri abo bantu. Nasubiza ubwenge, akaruta asubiza ubwenge. Biri kubara ibigwanisho bihuriye. Ubwenge bakuye he? Twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse, teye isoni ikiri muri iki gihe. Bimwe mu bintu by'iremenanye muri no myaka. Abantu nk'abo igihugu uravye ngwane dufise gifise turiko barosera zigende cyotera imbere ingero ute ubu nabakaba kizinduka ngo je gucirirwanisho kwa naga. Muri ubuvyo kwa ibihe tukirimo turi nyuma cyane, ubundi twasubiye inyuma cyane. Abadede bo badusubije inyuma imyaka. Donc ubona abanyagihugu bumvise ukuntu biyumvira, abo ba intete nyene neva kunze gutwe kumviza ukuntu biyumvira. Twarasubiye inyuma cyane imyaka itari mike. Donc n'ivyo bibazo bidufise nta kimona gitakije imbere, byose bitera biregresa, yaba education, yaba santé. Imbibe z'Uburundi ubu ntizikigendwa. Ndi kuvuga n'abandi bantu bariko barakora amadosiye ngo baje mu bindi bihugu, bigaza ko bakora nk'ama examen runaka ngo mu bundi ntijo kuyikorera ngo mu Rwanda canke muri Kenya. C'est pas un pays, ntabwo muri mu gihugu bwa na Faustin, pas du tout. Harimo ubukozi bw'ikibi burenze, mugabo harimo n'ubujuju cagata muri abo bantu, kuko ndabona ingene uriko uracafuza isura y'igihugu. Donc nico ni combination, ni combinaison y'ubujuju n'ubukozi bw'ikibi. Ni combination mbi cyane. Ashe n'umundi musaza tuvuga n'ejo, ni combinaison mbi cyane. Stupidity, ignorance, sinzi primitivité n'ubukozi bw'ikibi n'inzigo bategera uko bingana, bica bituma ikihe akoze ikintu cyose nashobora kwiyumvira iki gifise consequence izihe kuri wanda gikoreye, kuri entourage no ku Burundi bwose muri rusangi. Kuko aciye avuga no ku kintu mukuru ngo abantu bacafuze igihugu. Hari abantu bacafuze igihugu banganya, aba bantu baja kugenda baratoteza abandi kweri. Ubuzi aba diaspora ubu batanguye kwicuza icyatumye baja kugura amatongo mu Burundi, baja kubaka ibintu mu Burundi, bashora imitahe mu Burundi. Duhere nk'uko tuvuga Dr Sahabo, ukashira ko abandi bantu, hari undi muntu yashyize comment ngaho avuga ko yaguze parcelle Bujumbura ikigurundi mu Kongomani, no nubu bariko arayimunyanganya. N'abandi benshi hirya no hino bagiye bagura ibintu ugasanga barabihomvye. Tukaja tubona nk'uyu ibintu vyamushikiye, yaratanguye gutangura business none ariko bamusubiza inyuma. N'abandi benshi bagiye bahunga kubera babonye ko Uburundi ntibugendwa n'inyama ntibishoboka. Nta muntu yari nk'umu professeur kuri université, umujuje hanaka, umudokteur runaka, umwarimu, ariko akubitwa inkoni canke acibwa ku mate n'abantu b'Abarabu batize n'Abahindi bakorana. Yogenda avuga ngo twebwe tuba muri paradiso. Ntibishoboka, c'est impossible. Ama bintu nta logique bifise.
so aba bantu b'abadede nibo mu bisanzwe bari kubatukisha igihugu bagisubiza inyuma bakijya bacicaye ko na Never Joy ko yiyemerera yuko za Sosimo za Rovenko za Brarudi zose zagiye zihombeshwa n'iki, za Kotebu zahombeshejwe n'iki n'abantu baziriye. Abo nabo ni bande? N'abadede, kuko ivyo bintu vyose vyagiye gushonga ariko dede ije ku butegetsi. Kuva yuko ibintu nk'ivyo biba mu gihugu ugasanga uriko uratesha icizere ku nzego igeze ko byanze ko zibikora gatagumviza zero n'inzego ziriko zikora iki cyo bita nta nzego zihari, credibilité des institutions, nta institution zihari mu Burundi. Institution ziri moribonde, okay? Urwego rukuru rwitwa rwa leta tufashe globalement Never amaze imisi agenda ahantu hose agenda avuga ati mbega ko muvuga ngo twereke leta iri he, nyereka leta nagenda yiramutse. Uza turava leta, uwo mugabo yitwa leta nta muzohurira ngo muhane bwake, sinzi ko hari uwo baba barahura n'umugabo yitwa leta. Urumva Never wenyene arongoye leta en principe avuga ko nta leta yari mu Burundi. Ako rwego rukuru twovuga leta comme institution, le gouvernement comme institution mu Burundi baramaze kudohoka bavuga ati wewe bwana niba ukeneye petrole genda uyizane, uvuze ngo nta madolari he, wewe wazanyangahe, sinundi yambwiye ngo genda upave Musaga na Kamenge. Donc leta n'abayirongore bamenye ko nta ihari, abanyagihugu baraze ko nta leta bafisemo sarigwa kunda kigwa ko. Hanyuma izindi institution urabona igipolisi agucungera abantu nibo bahohotera abantu, izo za SNR aho kugenda kurondera ko hataba sabotage nk'ivyo bashe ngwitoro cyabaye sabotage gukingira umunyagihugu, ahubwo bacunga umunyagihugu aryogoye bakaje bamutaye mu gasho canke mu ruzi seroloka, ugacuraba iyo justice nta butungane bari mu Burundi, nta butungane ubu n'ibintu ikintu c'amafuti c'akajagari. Iyo uvuze n'ubutungane ubu uri kuravuga nyene la loi de la jungle, nta butungane butoyi buhari mu Burundi. Ivyo umuntu wese amaze kurengutswa imbere y'intahe cyangwa kugirirwa nabi arazi icyo butungane mundi busigura ni ikintu non existant. So nta nzego zihari bari kwatukisha, nta zihari, nico gituma akora mu kajagari. Nuwo yazanye ivyo bintu akora muri izo nzego nyene, yari umuntu yarashinzwe gucungira umutekano, bien sûr kugira umuntu aronka inkoho n'umufuko w'amagrenade n'impuzu gisirikare nshasha. Sandute ntiyari umuntu w'umurimyi canke w'umunyeshuri, n'umuntu ava muri izo nzego nyene, aho kuvuga ati bon reka ngende ko amatara yabuze magarare hafi y'akabari ka Faustin, ndabe ntagire umuntu aza kumwiba, ntagire umuntu aza kumwononera, reka da wawe nyewe ndo wajambazi ndo baza kugutoteza. Nta nzego zirabwa na Faustin, you are on your own. Abantu bane Burundi, you are on your own, vous êtes délaissé en quelque sorte. igihugu none ababindi yumva gikora nk'ibintu nk'abindi, ukaba wifuza ko umugwiza atunga yoza akagishiramo umutagira bakigenza uko. Abagwiza atunga bo ni muhumure ntayo bazozana, kuko abantu benshi baba baronsama ayo mafaranga y'abadede muronka mwivye, mushoye ubutare mwivye ku buntu, mushobora kuza murayakoresha uko mushatse mukakora ivyo bintu sawa. Mugabo umugwiza atunga yayakobokeye iyo yazana mu Burundi ko yarondeza hiki. Hari ibindi bihugu biri open for business, za Kenya, za Tanzania, mu Rwanda, muri South Africa, muri Zimbabwe, muri Zambia, muri Philippines, muri Thailand, muri Guatemala, n'importe où. Mugabo pano Burundi nta mugwiza atunga yozana amafaranga mu gihugu kiri désorganisé nk'u Burundi. Kitabora hiyo nk'iyo problème ya ntuze ya instabilité monétaire. Uko kuntu uno musa amadolari wumva ngo muri banki n'amajana 5,300, kuri marché noir n'ibihumbi 600, uno musa vyaduze bigeza kuri 8, vyagaze kuri 5. Eske umuntu yashoye ikintu bakamuha akakigurisha mu marundi, kushoye mu Burundi gura marundi l'année passée, ubakagomba kuvunja mu madolari yisubira iwabo, bamuhangahe yoronka ngahe. Mu kajagari nkako nta muntu yozana umutahe wiwe kiretse abarundi benshi bari hanze badafise ubwene gihugu yo bari canke muri raisonnement yabo bumva ko kumbure batoyashira mu mitahi wabo bakazana i Burundi. Ayo nayo simeshi ubugwiza atunga bishobora gutuza ekonomi y'igihugu n'abafise 2 millions, ayo nayo bazozana. Numwe Dangote mwatubwira ngo Dangote yaje mu Burundi, yaje mu Burundi gutembera, none sinafise amafaranga, yaje kuraba source d'unire yinjiza ngahe. Mwotubwira ikintu Dangote amaze gusinya canke kiri muri plan ko azokora mu Burundi? Ntaco nta muntu muzima abazana umutahe mu Burundi.
n'abayifisemo bazotangura kwisohora gake gake kubera batanguye kubona ibiriko birabubu hari kuntu kuri inkuru nziza abantu bari bahumye amaso benshi ubu icyo yakoze Neva yarabahumuye amaso ati mu nta leta hano ihari ushaka ikintu ntacikorere end of story. ona kamaramaza ico gituma dusaba inzego zikomeye ntazo z'igihugu umukuru w'igihugu nabo mufise umushiranganje w'ubutungane umushikizamanza kizigenza wa Republika izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi abashinga amateka n'abandi bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'Uburundi mena yabyibika ibintu biteza urubyigihugu babihagariki n'umuvumo twaba turiko turikwegera aho bugira Imana kuri kuravuga ku radio bwana Faustin je nakubwira abantu ngaho mu Burundi bapfunze umfise amatemonyage yabo yazi insugiste yigiye ku kazi comme don normal kuzamva baramufashe komsa nta explication ntaki amaze indwi zingahe muri zo za SNL zabo ntaho zibyo bakorera bace bamutamugashira ufunguzo barugo barabitse nta kumujana imbere y'intako nta rubanza ruhari ni benshi cyane bwana Faustin nta butungane buhari ntabwo umubayeho nyene kubw'Imana kujya no mwishamba inkwari ishobora kubaho ataruko ibisiga vyaheze canke agakwavu kakabaho ataruko imfyisi zaheze donc mwe mwibereho kubw'Imana nta butungane buhari nta justice hari izo n'amashinga amateka bajya bandabira usanga nyene bakubivuga ya mohe muri ibintu vy'abanono sense ko ubatuye n'ingorane kugenda namwe muziki zo mwagenda muzice uwo muzofata afise isashe muri ayo muhayige uwo tuzokumva ari igiture tuzomucurika bavuga imajambo gusa y'uburofa yo mwishamba nta kintu na kimwe ushobora kubona bicaye ngo bagitorera umuti nta kintu na kimwe ugenda urabe izo zafu ibibazo vya fomi ibibazo vya petrole ibibazo vya nagesa ibibazo vya cafe ibibazo vya justice n'ejo bundi bari kuvuga mu nama nshinga amateka batumeye umushikiranganje avuga ati ibintu biragoranye ko biguranye donc n'igihugu kiri dysfunctional kujyo ntashobora kuvuga ubushobora kubuti none nunde ashinzwe what ninde afise autorité muri kino gihugu ntawe so sinumva buri kuratabaza mugabo you are on your own once again abwo no kwicungira cyane gose abantu bapfurwa bagiye umushiranganje w'intwara w'ubutungane yari mu nama nshinga amateka exactement hari karavuga abantu bapfungiye ubusavuga ati abantu bapfunga umukuru n'amashinga amateka izo ntwara zo mu butungane isi kanki none ikibazo umushikiranganje w'ubutungane yidodomba ari karakora ikintu umushikiranganje for what niba nyene Neva avuga ati nta leta mufise nta leta mufise we wamushikiranganje yidodomba ko shikiranganje budakora neza ninde ashinzwe gufikisa ubushikiranganje inama nshinga amategeko idodomba kwitabeza neza ni bande bashinzwe gutora ayo mategeko who is in charge who is the bloody nigga in charge muri cyo gihugu c'est très ridicule abantu babahe baretse igipolisi baho bapfunga vyanka ko bafata inyungu bagira gute bigenze gute inzego zihari le ministère public est unique et hiérarchisé no ministère public yakubwiye ngo ntego ntayo aho wogenda ukaramukanya bwana Faustin nta leta ihari mu Burundi Neva yamaga ati aha nta leta ihari wo kubwira ati genda ndondere leta woyerekana ntayo ihari ibintu ngivyo bishobora kubana muri n'ibintu by'akamaramaza muri ibi barakwiye gufata inyungu bagatuzikira tubateye akabo kwini ka example ni naho abantu barahateramira avuye kuzi bakagira gute hari mataxi tugatanga mu ikomine nyene n'iryo terambere rya komine amarodo turi hamwe ikomine muri za obere ni abadede don't care abadede ikintu kitaja mu nda yiwe ikintu kitaja muri zo nyaga zabo ivyo vuga ngo uteje imbere komine uteje imbere province winjije amafaranga ntibakeringa ko bararonka yahagije ayo biba nyene hirya no hino bakagabura abasiga abanyagihugu birabasha ukeneye barabara ntagenda ari harura ukeneye amadevize ntagenda yazane ukeneye igitoro ntaje kurondera iyo kiri ukeneye ibindi byose ni murimo bukwavu ni mwimenye namwe so ivyo vuga ngo uri kuteza imbere igihugu they don't care man they do not care at all none umuntu agifise comportement ngiyo akigenza passant niko bari bose kigendera ku mategeko riva republicaine
nizo bakwiye kudefanda izi nzego intwaro rusangi agateka kazira mu turwa turavuga ubutungane kurubwa kuri ubutungane bateza urubwa ya justice Chese y'Uburundi ni imbaga gusa. Chese y'Uburundi hari ni justice kangaroo courts. Nta justice y'Uburundi hari ijyo mbwe ngo nje kuburana mu Burundi wofu mumaneka ku mugozi nkaba ndapfa hakiri kare. Nta justice mu Burundi hari bwana ntuzewe. Birwa abantu bidoga biriko biragaragara. Ukiverne mu gihugu ubutwara ubundi ninde? Ni anarchie bunavuga ko ari dictature iri anarchique. Ushobora no kuja no kwa president akavuga ati genda rya tongo nakabari muhe ushize usubiye kugatumba ku mukuru mutumba ati none nya president muri kumwe ngana ntajye ndaguha. Ni système très anarchique. Sinzi ko agira babibona, I don't know. Sinzi ko ari incompetence politique. Biragoye gutahura ntushobora kuyifitinga mu mutwe w'umuntu umenga ni ibintu biri bizarre. Bon nico igihugu kicanyuma ku isi mu bintu vyose. Ejo nariko ndaraba rapport ya industrialisation na Banque Africaine de Développement. Uburundi buzu bwa kabiri inyuma ya South Sudan kimaze n'imyaka mu ntambara kandi igihugu kivutse vuba cyagumye gigwana. Donc kiri munsi mu bintu vyose uravye Burundi safari ngi barimwo ni igihugu kidafise ifatiro, ni igihugu kidafise uko wokivuga en fait ko wokidefinisa no kucita igihugu no kubera peut-être kifise idrapo sino nzi bari kurondera inzi n'abacita. Zego utwara undi ninde? Ufata ingingo ninde? Anarchie. Antadoro ufata ingingo ninde? I know how you feel. Uko ariko bari ibintu yarubise amakesa mu Amerika bamuntu uko urabura ikintu uvuga what's this? Doka uri umuntu wewe wavuye exactement like wize wakuriye abavyeyi bari bameze gute? How come byashitse ngo umere gutya koma? Et surtout Uburundi bwisanze ahantu nkaha vyagenze gute? Sinzi fenomene yabaye mu Burundi antuka abantu biga politique anthropologie wa mugabo wo muri Canada yize anthropologie arakwiye kunyigira iyi fenomene y'abadede ukuntu twisanze Uburundi turi mu bintu y'aba bantu muzobinyigiye mu bimbwire munambye naho bakora iyi formation yo gukora ikibi kingana gutya yo kuba stupide primitive muri ikinjana ndamwinginze wa muhizi na mugizi nagiwe mu gahitwa Joseph ari yize muri Canada kuvuga ku bintu bya genocide nibiki azombwire ingene azokore anthropologie ndikitabo kuba dede arubapukira arubanje bose barabona situation yuko none ikibazo cyagihagarara baba banza wumva ngo tiko telefona ngo mu procureur cyangwa tubwe ngo bamugire ko president bagire gute amatuvyumva cyo gituma n'ubundi dusabane mbere ni yuko turasabana na procureur w'Ingozi yo dossier yashikiye ko kuri nyene nk'umugabo hano urutunganye ariko izo zirakarengane yabo bana batandatu abana muri iki gihe cy'agashomeri abana bivire mu gashomeri bahejeje universite bahejeje za humanité n'andi mashuri yisumbuye bari bironka ubuzi gera comptable caissier sécurité guserva batunze imiryango bamwe bashaka no kubana biyigira bagira iki nawe nguraje turasara gushaka Faustin Kumana ugaca utubamwe ariko ngo binjira mu kasho. Bo reka ndeke gukomeza murashaka kuja kurondera video hantiri birababaje ariko kuba jeune cyane agomba nkebure aba jeune nawe bita imbonera kuri murega nta muntu bisigaze ibintu yobesha ngo abasende DFTD ngo bararyohewe baranezewe n'ibintu bikwira ntibishoboka. None amazi akenye hari gihe ugenda muri quartier ugasanga amabomba arimo amazi na y'abadede gusa, hari quartier genda ugasanga amatara y'abadede ariko yaka mugabo amatara y'abandi yazimye. Bo igitoro kumbura bari hejuru mu mugambwe bagihana muga gitoro anko ni cy'abantu bafite imodoka abantu benshi na imodoka bafite ikonsekansi igitoro nuko ibintu cyane nk'ibintu biba importé n'amadevize nyene nuko bica bizimba mu gihugu ariko n'ibintu ku rwego lokali birazimvye. Est-ce que ugiye ku isoko utwaye carte y'abadede baraguha discount barakugabaniriza?
ugiye kwishura uvuga ati bon abadede ni muze ngaha tubigishe ngaha abandi muje hariya tubigishe hariya donc batushako na cyane cyane unavuga nk'abajene fose yahaye akazi undi karagoyemo abantu mugenza abana bagiye baheza université amafakulté atandukanye amafakulté traditionnellement utabura akazi muri za ingénieur na za health care by'ubuganga wa kenshi ntibabura akazi nk'aba nurse aba infirmière mugabo mari imyaka 3 4 5 atarigera ronka akazi nahakutse kivi ku madolari umenga bakora amadolari ane ku kwezi akahabura yanaharonka nyine akabimye bivuga gukutse kivi cyangwa ibintu similaire ahadashobora no kugura ikirato cyangwa ipantaro akageze kwagura kwanza gutabaza incorera ngira ngo ipantaro ico gihugu muzokibamo gute amayira nabo ariko arugara aho numvise ko kuko ni Tanzania bagufata giye Zambia baragufata numvise ngo no muri Kenya abantu bari maze iminsi baje ko naho nyine bitanguye gukomera cyane muri mugari capitale ari naho kandi novuga Nairobi ari naho n'ubuzi bwahora South Africa muri n'imigumuko barimwo numvise ngo no muri nyambari Mozambique naho nyine ko abarundi batorohewe bon iburayi nabonye encore video yuko nuwibesha gashika baca bagomba kumugarukana ku nguvu sinona baje no muri Canada ko udashobora kwideka donc ndi kuvuga ko abajene vous êtes malheureux ndavuga ngo n'abasaza ntibari malheureux mugabo umusaza n'ubundi ari saziye abasigaje gupfa mugabo ico gihugu kiriko kija muri yo manga nk'iyo muzokizamura koma munakizamure koma kandi ikintu muri ko muriga ni ikintu cy'ubube gito ni ikintu cy'uburofa ni ikintu cyo kwicana ni ikintu cyo kugwana umuntu wese mutavuze rumwe ni ikintu novuga ca mediocrité udashobora no kwandika ikirundi umuntu yakubaza ngo bahango baradutesheje kwiga ufite imyaka 20 watanguye kwiga primaire kuri CNDD ntiri yagutesheje kwiga izo ntwaro zakiyaza kuje kwiga nkande donc ndi kuvuga ko iki gihugu ni mwagomba mugifata uku bon mbona mutanzanse n'umugambo guhindura kuko Burundi butaronse reset se bundi kuntu muzokwikora hano hantu kandi bizobakomerana na cyane abantu mukiri bato muri ko muraruka voilà mugire masimeza bye bye nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa